murakoze cyane. Ikigega kije guteza imbere amakomine, ikigega cy'igihugu, ikigega cizewe n'igihugu, ikigega mu bikorwa byacu bya mbere ari ukwegeranya uburyo buza gusahiriza uburyo amakomine aba afise. Mu mwaka uheze turafise ibikorwa byinshi uko mwagiye murabibona twashoboye kurangura. Hariho gushigikira amakomine mu migambi y'iterambere, cyane cyane mu kubashigikira mu kubaka inyubako rusangi, amashure, amavuriro, ibiraro, amazi, kwegereza bene igihugu imiyaga nkuba n'ibindi byinshi mwagiye mubona hajya mu gusanura amabarabara atari amabarabara y'amakaburimbo, kuko ubushanganji bubijejwe dufasha y'amabarabara y'imigenderanire. Turafite igikorwa kindi cy'inkoramutima dukora mu gushika amakomine. Murazi ko ku mwaka wa 2019 leta y'igihugu cacu yafashe umugongo amakoperative yo ku mitumba, amakoperative 2911. Rero uburyo baronse ibikorwa byacu muri fonike turaherekeza mu nyigisho, tuba hafi mu mpanuro kugira imigambi amakoperative yashize imbere ashobore kuranguka, cyane cyane mu gukingira itungo ry'igihugu riba riri mu koperative, cyane cyane tubafasha mu mpanuro mu migambi myiza yo kubateza imbere. Murabivuze neza cyane, Burundi buri mu bihugu bya mbere byumbiye umugambi byagiye hamwe kugira runani rushobora kujaho mu mwaka wa 2014. Rero kuja hamwe n'abandi ni byiza kuko biratuma wunguka ivyumviro, biratuma ubona ingene abandi iyo bageze mu vyumviro no mu iterambere. Ariko rero Burundi bwabaye umunyeshuri mwiza, kuko kuva Burundi bugiye muri uwo muryango mwabyumvise ko Burundi ari cegera c'umukuru w'urwo runani. Rero imyaka yose iheze kuva runani rugiye ko Burundi niryo shuri bose baza kwigiramo. Nabibwiye ko mu mwaka uheze twakiriye abangana mwabonye hano baje bava mu gihugu canije, aho baza kuraba ingene Burundi bushobora kwegeranya uburyo kandi bugashigikira amakomine atanyungu. Mu byo mwabonye mu gihugu ca Cote d'Ivoire, mwabonye ko rujya rwego rujejwe guteza imbere amakomine, leta yawe yarabashize mu minwe, bite mu minwe amafaranga. Ayo mafaranga rero bo mu kuyaha amakomine bayabaha nabo yasaba inyungu. Rero ni leta, muri leta nyene ntibyumvikana ukuntu wewe woha abene igihugu bawe ukaba wabaronderera ukabaha amafaranga ugashobora baha inyungu. Ico rero nico baje kwiga, nkuko nabandi bo muri Niger byabagendeye, kuraba mbega mwebwe bigenda gute kugira leta ishobore kurondera ubwo buryo iza guha amakomine idasavye inyungu. Ico rero nakabijya ku Burundi, ico gituma mubona buri mwaka baza hano kugira dusangire hamwe ivyumviro, tubereke ntabwo Burundi bugeze ko mu guteza imbere imigambi y'iterambere, imigambi ubu washize imbere n'umwene gihugu. Leta rero bazi ko leta yacu ari leta mvyeyi, leta nkozi. Umuvyeyi rero ariko afasha umwana wiwe ntashobora kumuha uburyo amusaba n'inyungu. Ico rero nico turiko turaharira ko nabo tubereka intambwe tugeze ko, kandi murazi ko mu mugambi w'igihugu wo kwegeza bene igihugu ubutegetsi, abe n'igihugu nibo bene ubutegetsi, imigambi bari yabo, uburyo bwose buja guteza imbere amakomine ari ubutegetsi canke uburyo buba bugiye gushira imbere wamune igihugu ku nyungu mwene gihugu. Mu mwaka wa mbere leta y'igihugu cacu yarahaye amakoperative 2011 miliyoni 10 koperative ingana n'ama miliyaridi 29 nani mafaranga nega ko hejuru. Ayo rero niyo amakomine yatangiye gukoresha. Hari amakomine yateye imbere cyane muri uwo mwaka, hari n'ayandi yasubiye inyuma bivanye n'ikirere. Indeko y'ikirere nk'abantu bashize ibikorwa byabo mu burimyi barahuye n'ibibazo by'indeko y'ikirere,
ivyo bari bashizemo birasubira inyuma birahomba abandi hari bari bashize ubutunzi bwabo mu bworozi murazi ko hari kiza kigeze guca mu gihugu ibitungwa birahura n'ingwara abo rero turiko turirimbura kuyabaye ngombwa ko leta mvyeyi mu mwaka ukurikira yasubiye kandi kubongera izindi miliyoni 10 uvuga ko mu myaka ibiri leta yacu yarafite gufashisha amakoperative imiliyaridi zisaga 58 bisigura ko umutumba wose ikoperative yose yaronka miliyoni 20. Ivyo rero nivyo vyerekana ko leta ishikira imigambi iterambere shizo imbere n'umwe gihugu. Abanje uti none ko hariho abo sanga barateye imbere abandi bari inyuma nabibabwiye nivyo byagiye biraba hari naho usanga uburongozi bw'amakoperative utari umeze neza ugasanga ntihaboneka mu muco ariko rero twagiye tubagirisha amanama ku buryo hari aho mwumvise bagiye barahindura inzego ubu mwarabonye ko kutariki ya mbere kwezi kwa gatanu hariho amakoperative yabaye ya mbere nicubahira umukuru w'igihugu cacu yanabaye n'agashimwe kugira bishobore gufasha n'andi makoperative kwigira kuri ayo bashoboye nabo gutera imbere mu ndinganizo shasha yo gutunganya igihugu murazi ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 tuza dufise indinganizo shasha y'ubutege cyangwa y'uburongozi aho tugiye kuva ku ntara 18 ku ntara 5 tuve kuma komine 119 tuje kuma komine 42 n'imitumba nuko imitumba twa dufise 1911 tugiye kuja ku 344 hose rero yo ni intumbiro ya leta tuzogeza turabe mbega kuko hari imitumba igihugu nticagutse ariko imitumba yaragiye imwe ikagabanywa kugira yegera ubutegetsi yegera bene igihugu bene ubutegetsi ivyo rero tuzorabira hamwe turabe mbega uyu mutumba wacitsemo kabiri uburyo kuri ruhande cyangwa kuri ruhande aho rero turafise intumbero tuzohabwa na leta ingene iyo mitumba ibaye myinshi nkuko itahora mbega kugira bwa buryo burakwiye canke tuzobugabura gute iyo mitumba yabaye myinshi kugira abe n'igihugu batanga imigambi yabo bataragira ku gihe cy'umusaruro bashobore bose gushikirwa kandi uburyo bufashe nubwo amakoperative yabaye menshi. Izi ntumwa zageze mu gihugu cacu tariki 27 z'ukwezi kw'icumi musi wa bukeye bashitse turabwiye ivyo tumaze gukora kuya bavyibone tutaraza muri iki kibanza babanje baratembera mu gisagara ca Bujumbura no mu makomine yegera igisagara barabona inyubako turiko turakora baragiye mu Kanyosha barabona vy'ukuri ko leta bishije muri fonike ibikorwa by'amwe twaberetse ku masanamu ko turi ku kivi aho bagiye kwirabira amashure turiko twubaka rero bihereye aha uko twicari kumwe gushaka gutariki 4 z'ukwezi kwa 11 ku munsi wa 4 tuzoronka umwanya nabo wo kwatemeza mu gihugu tubereke inyubako nitubivuge bavyibonere tubugana Igitega babona amakoperative nkuko muri kumurabibaza baganire nabe na amakoperative bavugane n'indongozi twara amakomine kugira zonyene zivugire ibikorwa leta iri kirakorera muri amakomine baberetse ko uburyo turonka muri fonike su buryo bwa leta gusa tafise n'abasahiriza igihugu le partenaire de développement tuzogenda tubashikane mu Ruyigi aho hari umugambi ugiye gufasha amakoperative yagiye hamwe ari mu Rusengo umugambi wafasha mugongo nisha hamwe PNID aho bazokwibonera ingene bene igihugu banezerewe kuri iyo migambi ituma baja hamwe kandi ituma biteza imbere mu gusha mu ngiro cacivugo canye cubahiro aho umwe wose ugomba kubona ibifungura umufuko wose karonka amafaranga nkuko kubanya ba journaliste imifuko yanyu amafaranga murakoze.